Mbabajwe no gutangaza urupfu rwa mugenzi wanjye kandi inshuti yanjye y'inkoramutima Paul Kagame witabye Imana, ariko urupfu rwiwe rukaba rukomeje gukirwa ibanga ndetse n'abanyarwanda benshi ari mu gihugu hagati ndetse no hanze bakaba babitangaje, ariko bikaba bikomeje kugirwa ibanga. Njyewe nkabamisemo gutangaza urupfu rwiwe. Isi yonyene yarambiwe n'amanyanga n'amafuti ya Perezida w'u Rwanda ariko arakora kandi amaze imyaka ariko arakorera akarere ka East Africa. Perezida Kagame imigambi yose yateguye yahawe mission n'abazungu, ariko gushaka kuri no saha mission yarapfuye, abazungu bagomba kumuhinduka. Nimba koko isi ifise abantu bitwa indyage, yarahawe mission ariko ntiyashitsa mission, yiciwe yiciwe n'ingabo zo kwantare, ndavuga Burundi, igihugu cy'u Burundi batangura gutyoza Burundi. Muraza amajambo bakasuku bavuga, muraza amajambo baskofi yabavuga, muraza abajambo ba Chimamanda nabande bamwe bari muri Red Tabara bose. Ubu tuvugana Paul Kagame Perezida w'u Rwanda arashobora kuba atakiri muzima, ndavuga ati arashobora kuba atagihumeka umwuka w'abazima nkuko abanyarwanda basanzwe babivuga. Perezida Paul Kagame yaraye ahawe ikete na Trump, umukuru w'igihugu ca Amerika. Trump aho yamugabishije anamubwira neza yuko bidasiba ku munsi wa mbere itariki 23 ko ariho munsi wa nyuma atitabiriye inama yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara yo gukura abasirikare mu gihugu ca Kongo no mu bindi bihugu yo bayarashizemwo nko gutegura intambara, ashobora kubigiramo ikibazo kuko Amerika yonyene ubwayo ishobora guhaguruka igahagurukira u Rwanda kandi ibintu bikaba bibi cyane. Imbere yuko mbandanya kuri iyo nkuru, reka maze mwumvirize kwanza ino audio, mwumvirize ubu butumwa cingaruka ndababwire. Paul Kagame, the president of Rwanda, sorry again to announce this before even Rwandese themselves speak about it. It is bad. Mbabajwe no gutangaza urupfu rwa mugenzi wanjye kandi inshuti yanjye y'inkoramutima Paul Kagame witabye Imana, ariko urupfu rwiwe rukaba rukomeje gukirwa ibanga ndetse n'abanyarwanda benshi ari mu gihugu hagati ndetse no hanze bakaba babitangaje, ariko bikaba bikomeje kugirwa ibanga. Njyewe nkabamisemo gutangaza urupfu rwiwe. Habit among many African countries readership to hide and keep secret about their leader's death. We have seen ibi ngibi by'urupfu rw'abaperezida bakomeye ariko bigakomeza kugirwa ibanga, ntabwo bikiri inkuru yo guhishira kuko byakunze kubaho ahantu henshi hatandukanye. When late President Magufuli died, the government of Tanzania byabayeho kuri Perezida Magufuli wa Tanzania, leta ya Tanzania irabihisha ibigira ibanga. Ibyo rero bikaba ari umuco mubi mu bihugu byinshi bya Afurika urimo kongeza n'ibindi bihugu bindi. Did not want to speak out until rumors exploded all other the nation. Now in nibyo rero byagizwe ibanga, nyuma amakuru atangira kuza ari ibihuha. Babonye ko abantu benshi babitahuye, nibwo leta ya Tanzania yatangaje urupfu rwa nyakwigendera Magufuli. Republic of Rwanda, the president Paul Kagame died 5 days ago. The government of Rwanda doesn't want to announce this. Nibyo koko Perezida Kagame hashize iminsi 5 apfuye, ariko guverinoma y'u Rwanda yanga gutangaza urupfu rwiwe, bikomeza kugirwa ibanga kugeza aho ibinyamakuru, abantu, amaradiyo y'amahanga bitangarije. Leader of Republic death. Instead, today, the Ministry of Public Services announced the holiday of 7 days all over the nation without a clear reason behind it. Ibyo rero bikaba byatangajwe igihe leta y'u Rwanda imaze gushyiraho icyumweru twakwita icyunamo, ariko byo bikavuga yuko ari konje batanze, nyamara kandi bizwi nuko hari imihango yo gutegura kumushyingura irimo itegurwa. Ibyo ngibyo bikaba ari uburyo bwo gupfuka
abantu igitambaro mu maso ngo bareke kureba ibimereho igihugu. Perezida ni umuntu w'igihugu, ni umuyobozi mukuru. Urupfu rwiwe ntabwo rwakagombye kubibanga, kandi icyunamo ntabwo cyakagombye kwitwa umunsi mukuru w'amakonji atarasanzwe abaho leta irimo gushyiraho mu rwego rwo kujijisha abaturage. Icyo kintu cy'umuco mubi mu bantu bacu kigomba guhagarara. Ntabwo ari byiza na gatoya guhisha urupfu rw'umuyobozi, kandi nka perezida mukuru w'igihugu bigomba guhagarara. Ibyo rero nkaba ndimo nohereza ubutumwa kuri Jeannette Nyiramongi wari First Lady w'u Rwanda, ngira ngo mubwire ko mu by'ukuri ndibaza mureje kumviriza audio uyo sije ndabivuze, kandi murumva neza yuko atari n'umurundi bivuze canke umukongomane. Urumva yuko biko bisigurwa n'umunyarwanda, ariko biko bivugwa mu rurimi rw'icongereza. Iyo message ndaza kubibaha inyuma y'ikiganiro, iyo kete ndaza kuribahereza inyuma y'ikiganiro, muze kurisoma abazi icongereza. Sinaje ngaturuhishanye turinde gusigura je no musigozi, ariko abazi icongereza muze gusoma iyo kete, muraza gutahura neza yuko isi yonyene yarambiwe n'amanyanga n'amafuti ya perezida w'u Rwanda ariko arakora, kandi amazi imyaka ariko arakorera akarere ka East Africa. Ibintu rero bimeze gute? Ibi bintu mu bisanzwe Perezida Kagame imigambi yose yateguye yahawe mission n'abazungu, ariko gushaka kuri no saha mission yarapfuye, abazungu bagomba kumuhinduka. Nimba koko isi ifise abantu bitwa injyajya za mbere n'abazungu, perezida w'u Rwanda yarahawe mission ariko ntiyashitsa mission. Yiciwe n'ingabo zo kwa Ntare, ndavuga Burundi, igihugu cy'u Burundi nico cishe mission ya Kagame gupasa. Ni nayo mpamvu abanyarwanda bagiye ubona batangura kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, batangura gutyoza Burundi. Muraza amajambo bakasuku bavuga, muraza amajambo baskofi yabavuga, muraza abajambo ba Chimamanda nabande bamwe bari muri Red Tabara bose n'abantu basanzwe bakorana bavuga ku Burundi kwari ugucafuza Burundi. Byari shavu yuko Uburundi bwahagaze budefanda ibihugu biriko birazira karengane k'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero bimeze gute rero neza na neza? Mu bisanzwe Paul Kagame arashobora kuba yamaze kwitaba Imana canke ari muzima, akaba ari mission yo kwerekana makungu yuko mengo aragwaye. Kagame arashobora kuba ari muzima, kandi ivyo ndavyemeza cyane, apari ukwemeza ko yuko yoba yapfuye, kubera Kagame ari karatinya cyane no kuja gusinya amasezerano yo guhagarika intambara, kuko ubwa mbere yoba yemeye yuko ari we M23, kuko abazungu bamuteze imitego ati ingusinya amasezerano yo guhagarika intambara mu gihugu ca Kongo. Nawe akaca abihakana, kuko yabice muri M23 akaca bihakana mu kwerekana yuko mengo siwe. Ariko abazungu bamaze kumubwiza ukuri ati ino nama utezwa kuyitaba yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Iyo ntambara yo ayisinye azobagaragaje ko ari M23, akagaragaza nako ko ari M23. Ibindi bihano bizoca vyongera mu kubesha no mu kujuragiza isi, aca mu kiringo c'abandi bantu, kuko nibi vya leta barahakana, ibi byo gukorana no Buganda na Kenya ahakana, vyose azoba ari vya bizoba biguye ku Rwanda. Ibihano bikomeye cyane bisumba ivyo bamaze guhabwa bizoca bifatwa ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu Kagame ategezwa no kwiyica, ategezwa no gutangaza urupfu bikaba officiel ngo yapfuye kandi ari muzima. Abanyarwanda barashobora no gupfuba ikiziga kiri vide, iserke iri vide, bakahamba kubera amakungu abone ko Kagame yapfuye kandi ari muzima. Ivyo bibaye kuki? Byo bibaye kubera abanyarwanda ntibahure n'ibibazo bikomeye cyane, kuko bibaye uko Kagame su Rwanda usagogira ikibazo, ahubwo we yogira ikibazo komeye cyane, kuko ibihano yofatirwa wewe nyene ubwiwe atari ku gihugu. Kuko abazungu bashobora kuraba akavuga ati
ibintu bashobora kuba abenegihugu bashobora kuba inzira karengane, reka duhane uno mugabo wenyene. Kagame n'umuntu wa mbere atinya ibihano, niyo mpamvu hako yo shigirwa n'ibihano yofuma atanga igihugu cy'u Rwanda, ko Kagame nta mutima mwiza afitiye abanyarwanda, ko yaba afite umutima mwiza abanyarwanda aba yarabashigikiye imyaka yose babayeho bagwa mu byo batazi. Kandi muyibuke yuko n'u Rwanda rwubatswe mu mafaranga Kagame yivye muri Kongo. N'umuntu atigeze ahereza uburyo abanyarwanda n'inzira boronderamo amafaranga, ahubwo we yaberetse yuko atwara neza yubaka igihugu, ariko vyava mu maraso yasesa mu gihugu ca Kongo. Kagame rero arashobora kuba yapfuye, ariko akaba ari ibintu bikiri mu kibazo, atari ibintu vyaseriye, ari ibintu biri mu vyiyumviro gusa bisanzwe, no kwereka amakungu yuko agwaye bamanze bagabanya kare, kuko Amerika yamuhaye uno munsi iganda gikoze ku munsi wa Mungu itariki 21 22 ejo itariki 23 kuwa mbere niryo sango ntabanduka, nkuko iri kete mugira musome ribivuga. Ndabakunda cyane.